nariye sayibaze ko naguze n'ibintu byo mu nzu naraguze n'amapono none naterinda umwana azovuga abapo yose ahari amakuru yuko muva ngaha mu Burundi ivyo warutunze mu nzu n'inzu wabi narabigurishije none si vyo wanje maze ninde yabiguze narari ibintu byose ikintu nariye n'umuduga gusa umva ibintu byose narabigurishije uno musushikira shikira muri maison de passage canke umindara uherutse twabonye ko hari live kuri TikTok ya wewe na Nirna abantu twatangaye go tumati gute uvuga ko mumba mwumvikanye kuja kuri live kuri TikTok nuko mwayaze nuko ari ibintu bimwe twahurije aho kace nyacu gwangu none ndakwishuye direct bisigura yuko uno musi wowe na Nirna muracabandanya imigenderanire ako sinone twobura gute kuvugana braza sasa ndo ndababazi grand frère naramwiciye umuntu naramwiciye umuntu biravuga yuko hano haraba ex n'aba ex meshi barabana ayingwe ariko wowe nawe muga munyuma kandi jewe na mu ex wanje turabana ayingwe mano no mu ex wanje je tukomeza turi inshuti biciyemo bikaracamo mwese murazi amadifikiti yabaye kujya ndirimba je na Fernando iki sivyo si ibintu byo gusubiramwo ni ibintu byabaye mugabo noneho nagarutse kugira ngo dushobore gukora yindi ya je na Fernando hama dukorere video apana remix yindi shasha hama dukorere video yayo hama nkore noneho n'abandi ba artiste biravugwa ko wari wavuye ngaho werekeza mu gihugu cyakenye atari kumvuzo kw'icongereza gusa hari abigemewe birashoboye gutera inda turavuga mu Kamenge no mu Buterere ivyo byo bivuga kwiki wowe nabi ndega wowe uzogaruse uzokwemera kuja kuraba abana maze murazi rero ni cyari mo ndababwira ari izindi nkuru muteza kuza muravuga mufise amapreve urabona nk'ubaya yaba mfise umugore waba wanteranyije jewe mbashaka bijya bintu maze ndababaza ikintu kimwe mose muri abantu bakuze notera umuntu inda mwebwe nigene nzi mu busutwa bwa Come ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza murose myiriwe canke muramutse bivaye naho murera. My name is Frank the answer. Iyi ni African TV kiri mushashwe isheni yacu ndagusaba kugira subscribe kugira kumisi kubaka umuryango munini. Yes ndabaramutse mwege musa muri kumara dukana mu micungano igiye itandukanye turi ku kibuga c'indege ni aeroport Mercure Ndadaye aho tuje kwakira Alvin Smith numwe mu barivyi bakomeye ga mu gihugu cy'u Burundi yaramaze igihe kinini mu gihugu ca Kenya inyuma y'amaja mu menshi yagiye ravugwa mbega Alvin Smith ngiki cyamujya mu gihugu ca Kenya mbega ni kandi gitumye agaruka mbega yo barungitswe canke vyagenze gute. Yes gumana twega muze kubona vyinshi bitandukanye ingezo kuyaga vyinshi ndetse mu migambi yiwe. Asante sana. Yes nkuko mubibona Alvin Smith arashitse ku kibuga c'indege ni Alvin Smith aje ava mu gihugu ca Kenya. Karibu sana mzee. Ako sasa none sasa mnafahamu na mwako kusarisha kwinatoka ndio sa probleme ya watu la prochaine fois nituzovuga iyo tuvuye kugira ngo none cyo tuzovuga mu cemere ko nta kuru noba nkishika ucuvuga ngo vacances ngo from Kenya bombo clat from Kenya. Karibu sana mzee. C'était censé uvuga ati bro uvuye he cyenda kubwiye wa maseje ubwiye rero nagiye Canada cangaruka muri airport ya Canada burya nasaze passport yanje ari kidodo watate ci Burundi ariko direct uci uvuga iyo bavuye bombo clat. Karibu sana basi. Merci frère. Umeze neza? I'm good. Yes, amakuru y'urugendo d'abord. Imagine maze nagize skari amasaha 6 kuva ejo sindaryama. Turagwaye kate kandi urakoze uri umujournaliste mushasha wa Beni TV bombo clan. Beni TV ayishikiye kugira ngo tumwikaze mu gihugu cyacu cyatwibarutse kandi cyane sasa bana baze Burundi ibi niko ko mubire Reka twegere imbere kugira ngo tubandanye tugenda. Yeah ici on est au Burundi aho micro nous a téléphone zasubire micro aya ni pomze se yakora. Yes karibu sana rero mzee. Merci marage sasa hivi mama micro mina zibana hivi please see the outfit. ndi mwari nivyo bambere mu Burundi bambara neza. Imagine ururunu mbarambaye mu zuba ni jeje nyene nalodo tambaye ibintu bigumye cyane. Yes Alvin Smith karibu sana imisi bitabo tari mu Burundi tugenda imbere kugira ngo tukorane hariya rero bari sawa kaza twigire kuvuganira yewe cyane ndagiye man sana ibintu bibi d'abord utinya usura kandi kubwiye no gura kandi mu Burundi nibi do entertainment burya rero basiki nabonye byandi waravuga ngo iyo umuntu umaze kuva muri akarere ngo biragoye kugira ngo ufite umaze kuva muri akarere umengo uri plans sasa rero umva naguma ngira ubwo bamvuga ati none naguma mbora mu commentaire abantu ngo asigaye acuruza ubuyi ngo asigaye acuruza ikavuga bombo clan. Yes urumva donc nari nkumbuye kabisa nari nkumbuye ikirere nari nkumbuye usinda siyo ngaha nari mvuze ati umva ifo ko ngaruka nkore kubera yuko nabonye umengo
Ebana ibintu vyanje umengo biko biracumbagira. Biko biracumbagira. Je sinzi njyani kubera yuko mba ndi kure. Noneho je mbona yuko biri gucumbagira. Muri make ugarukanwe n'ubwo. Shako shanye nazi ko bayindiye. Ese umukobwa wawe yakiri. Ese umukobwa Alvin, bimwe mu bintu vyakujanye abantu benshi nibigeze bamenya ukuri ko ibintu vyakujanye muri Kenya. Ni ibintu vyakujanye ko. Abantu benshi bavuze amajambo atandukanye, Alvin kurinda utwara n'umuduga. Nigisha kujanye. Umuduga nawe utwaye mugasi nawe ugarukanye. Bon je nagiye kurondera ubuzima sivyo none. Burya Imana yavuze ati umva we umuntu wari wese iyo ubonye yuko ebana ahantu kazusa kawe kari ngaha ifu kugenda ugerageze sivyo. Twavukiye ngaha noneho nitwe tuzoteza imbere iki gihugu. Tugiteza imbere cyane. Donc mu guteza imbere rero ifu ko tugenda twungura ubwenge twige hama tugarukane ngaha nuze ubwenge tuba twakwiyo hiyo hama duteza imbere igihugu cyacu. Antuka target ni nyene. Nimba tujya kurondera ibyo turondera byose ni kubw'igihugu cyacu umunsi. Ni kubw'inyungu zacu nanuze n'igihugu cyacu that's why. Uwo muduga usigiye nde hariya muri Kenya? Umuduga nawusize mu rugo. Tubyite yuko Alvin yari yagiye kurondera muri Kenya ko mama yamaze kuhira. Ako sisi mwo ko nagiye n'umuduga ngarutse n'indege. Murabona iryo terambere maze. Oya ntagiye n'umuduga ariko. Nagiye n'umuduga. Nagiye n'umuduga ne kwa duhenzuza kwa aeroport. Iki? Abanje kuza kwa twanje kubona amafoto kwa aeroport. Oya banza mureke kwanza banza ndababwira ikintu kimwe mwibye. Mwe hari ibintu mutazi. Sivyo. Nategezwa kuvuga ko ngiye n'umuduga kugira ngo abantu babone yuko nasiragorinze. Urumva. Erega abantu ifuko babona yuko ibintu biba byatuvunye. Umva. Ibaze ameza ngaye mazi hariya none urabana n'itike y'indege none uraba umukobwa wanje agumasanga na bombo clad uko namusize street ndamusanze urumva Janti faza shaka video man Sasa Alvin waragiye hari abenshi twarakubona ama video ama reels tubaze gukura kina film ndagomba kumenya umuziki w'Uburundi hari wasanze dufashe guse umaze kumva umuziki hari aho Burundi wapi kweli mugabo mu DJ mwitwa DJ Flow niwe numvise ga je sinzi ngari kure yambonye no mugabo akukabare iyo club akoraho akora n'abarundi niyo club ya mbere numvise bavuze indirimbo z'abarundi sino ahandi Kedale ahantu numvise ngo bavuze indirimbo z'abarundi ngo ni kuri ya bar ya Kidumu gace nigeze shikayo kubera yuko Kidumu lui il était au Canada kandi urumva je sishobora kugenda mu kabari k'umuntu nyene kwa dahari gerega nagiyewe mba even yuko hari yamba mba no underground mugabo kamwe mbafise nuze respect yanje you get arakini wallahi nta muziki ndundi kweli reka nituce ngaho ngo urumva ngo twita amashugwe ngo tuseme ngo urabona ngo ibintu hari ya bombo clat maze ariko tubivuga mu mazina ni ibintu byagiye bikujanye exactement ari anye no musi bitumye usigaye umuduga amakandi ukagaruka kwiga icongereza cyo ni cyambere nari ngiye kwishuri icongereza hanya Alvin aracira icongereza yes babwire ko abarundi amaze gushika kwa aeroport Melchior Ndadaye kandi ugiye urese gato grand frère cyage ravuze ngo tu collaboration wo ushaka oya babwire ko ashiri i Burundi amakandi uko batakora urese gato umaze kumbwira uko ngaho uri kwandura ubwo wari ibyo bise byose n'ibyo nize byose bitabisima icyambere ni icyo cya kabiri no kujya kwiga strategy osi y'umuziki ingene shobora kwameliora umuziki wanje sivyo mbone n'ingene abantu bahari abakora kuko tugiye kuraba ibihugu byose birafite strategy zabo ingene bakora mu Rwanda barafite ingene bakora muri Kongo bafite ingene bakora mu Tanzania n'abakenya bafite ingene bakora urumva rero je mbashaka kuja kwiga ndabe strategy zabamwe bose ingene bakora kugira ngo ushobore kumenya eske ninashaka gufatisha nzobigenza uko nashaka gufatisha hanzo bigenza uko voilà narayibonye nashowe no korana indirimbo n'abartiste bahari abangaye nka batatu nawe zitarasohoka mugana avuze ati before you console zari ndafise kwanza umuntu ino ntizokorana nawe indirimbo hama ikisohoka Mwese murazi amadifikuti yabaye kujya ndirimbo na Fernando iki sivyo si ibintu byo gusubiramwo ni ibintu byabaye mugabo noneho nagarutse kugira ngo dushobore gukora yindi ya na Fernando hama dukorere video apana remix yindi shashi hama dukorere video yayo hama nkore noneho n'abandi ba artiste n'umukobwa wanje nawe nyene dukorane noneho umukobwa wanje vuba zo mutwara muri Kenya nawe nyene hama duteze imbere igihugu cyacu sivyo no Alvin Smith premièrement uraberewe gose je ni komana ni yongora ndayifise bro merci c'est ça na mzee ariko mani wewe ushobora kuba mu bon parler kuna umujya misi yose duhuye arafise ingene agutera utuntu twimitoma tutujambo jambo no merci some black uraberewe ikintu cyambere turaguha ikaze kandi mu gihugu cyawe cy'amavukiro karibu sana hari ibintu byinshi cyane byari bisigaye biriko biraba mu Burundi gihe wari uri muri Kenya
industry yaraduze, content zarabaye nyinshi ariko abantu benshi bari bifuza Konte zarabaye nyinshi zahe ko je nabonye umengo industry iraryamye. Mbwira kuva aho je naviriye ngaha mbwira base imwe imaze kuza ngaha ikajugumisha nyene industry. Skendo imwe imaze kuza kuva je ngenda nta nimwe bro ni jewe reka rero ngaruke mu karere kanje noneho nkomeze ibikorwa kuko naragiye ndabura umuntu numwe ashobora kunsubira mu kibazo canje ndabesha guys peu importe ibintu byose nakora nimba byari bibiri nimba byari vyiza mugabo noneho vyatuma industry igira sivyo icyangamuka muga kuva nagiriye noneho umengo ibintu byose biraryamye wavuze ikijanye no kuja muri Kenya yuko wagiye kwiga strategy strategy wo wabonye hari yabakoresha niyahe strategy ya mbere hari yabakoresha nuko bivuza cyane kurusha nibindi byose apara vya bindi nguruva ngo ni ngo aba client ngo hari ngo batokundira indirimbo yo barayikunda kandi noneho imagine ko baginuzeho bo rero indirimbo zabo baranazifiringa vyatari hari indirimbo nyinshi je narinzi hari anazimenye yo numva haya na nazikunze ko ngiye aha narisanga donc ikintu cyame nabonye hari nuko bivuza cyane ntavyo kuvuga ngo urumva ngo indirimbo ngurumva ngo maklabu ngo abantu ngo ntibakunda ngo ndundi ngo babasha kuryoherwa umva indimba yo yose umuntu araryoherwa cyo kintu nabonye hari abarikunda sinarebwa izi kibazo canje hariho content shasha canke video canke ikintu wandise ku kibuga ku rubuga rwa Facebook wiyamiriza abantu bashaka gucafuza canke gucafuza izina ry'umukuru w'igihugu cacu dukunda cyane son excellence Evariste Ndayishimiye nikintu ushoboye kwerekana n'akababaro kenshi umviriza grand frère urese gato kandi wewe rero burya wewe narinda kwiteze kuri ibi bibazo maze ibintu je nandise nk'umwana abonye abantu baguma basuzugura umuvyeyi apara kumva za politique cyangwa ivy'ibiki bro wewe umuvyeyi wawe urabizi umuvyeyi uko bameze kose aba ari umuvyeyi wawe nawe bakenye gute atezwa gumana rya respect nk'umuvyeyi rero je navuze ka umwana abone ingene umuvyeyi wiwe aguma asuzugurika abantu bose baguma bamufatira sivyo ariko nta bintu birebesha nshaka kuja mu vya politique kabisa yes kandi message yarashitse none abanyarwanda benshi baranyandikiye gusa jewe umviriza ijambo nuzani ryari ndi nyene twubaye abavyeyi finatana jewe shaka kuvuga wa ruhungu rw'amaguru we mugabo umuvyeyi please shira pembeni kuko nawe umuntu akuvugiye umuvyeyi wawe ntiho biryohera sivyo none brother sivyo rero nikuza turuba abavyeyi peu importe yuko kubera urumva ari ukuntu umuntu amaze kuvuga nawe umuvyeyi wawe rimwe kabiri gatatu ntuvuge acavuga c'est normal muga ça veut pas dire yuko utabibona cyangwa kutababara urababara mugabo uvuga ati yo mugabo ikintu kibandanye ngiye tout excès mauvais ushaka kubwira umuntu yo ndekera umuvyeyi mbabarira sha est-ce que umuvyeyi wanda muvuze wogyoherwa oya none umuvyeyi oya est-ce uko umuvyeyi wawe bameze kose naje ndamuvuze wogyoherwa ntiwogyoherwa ukerekana n'umuvyeyi wacu of course ni jambo wavuze ryatumye aba youtuber benshi n'abakora ku mapage benshi bahagurukira icari niwe bavuga ati vraiment umuvyeyi wacu ndi bamutureke n'abantu benshi cyane n'abajournaliste mu Rwanda barandonde baranyandikira ariko narabasigurira ijambo nyene nta sindi hino mugabo twubahe abavyeyi nimba umuntu yitwa se barundi iryo zina si wowe ari muhaye ni igihugu cyari muhaye kiravuga ati none wewe duserukire imagine wowe uri kurasuzugura umuntu Alvin iyo ngivyo tangaje katoje mu bindi uherutse twabonye ko hari live kuri TikTok ya wewe na Nirna abone twatangaye gutyo bati gute uvuga ko mumba mwumvikanye kuja kuri live kuri TikTok nuko mwayaze nuko ibintu bimwe twahurije aho kace nyacu gwangu none ndakwishuye direct bisigura yuko uno musi wowe na Nirna muracabandanya imigenderanire ako sinone twobura gute kuvuga na brother sasa ndo ndababazi grand frère naramwiciye umuntu naramwiciye umuntu biravuga yuko hano haraba ex n'aba ex meshi barabana ayingwe ariko wowe nawe mugabo munyuma kandi jewe na ex wanje turabana ayingwe mano no ex wanje je tukomeza turi inshuti biciyemo bikaracamo kugira ngo bishobora gusubira kandi gukunda mugabo ntayemo nkaramutamo sivyo Alvin mugabo munyuma kandi twacu tubona yuko nyene hareho murabana ayingwe ko munyuma live mwache mu canceling zagenze gute mviriza murazi ari kintu iyo umuntu ukoze kizana polemique zirenze cyane sivyo rero kizanye polemique noneho ngewe ndazi strategy zanje nkoresha mu kintu cyacu cyose sivyo shaka kuba mubizi gute ko nasoye ijya kava kujyanye ndabavugishije hama nta na kimwe cyari kuba mubizi gute
nje narababwiye jewe ni munyishinge ko jewe munyishinge nago menyerwa man jewe biragoye kumenyera jewe noneho mbameze uko ndabacanganya that's why voilà aho nta nyinshi bindi fisi 2023 wavuze ko yego yawe ushizeho ya Lavas Entertainment ata mwaka utazohera udakoze igikorwa nabo muri kumwe bose kandi wongere uzane abandi uno munsi nka 2025 twabonye muri bo yanje hariho tashabuda gusa najewe Kenya hariho uwindi migeme aho bivugwa ko nawe agarutse ashobora kuzoshikira muri entertainment inde umukobwa mwari mazimisi ko murakinana none Queen Keke n'ibintu byo kuririmba bija bisaniye no Queen Keke no reka nakwishyura Queen Keke ni umu actrice kandi nimba jewe nagiye kurondera audience hariya nimba je nagiye kuraba ingene no kwagura akarere kanje hariya ujya neza kumwegera umuntu wamenye neza kwegera kubera yuko niwe muntu avi wacu ashobora kunawura tawure nico je nifuza comme ça ashobore kubimfasha kandi yarabifashije mo vraiment merci beaucoup Keke merci beaucoup Ismail Alves pour tubwiye ko hari amakolabo wakoze hariya muri Kenya uragarutse mbega kolabo ya mbere uzosohora cyangwa indirimbo ya mbere uzosohora iyi niyo ngamuntu nje gukora mu Burundi nizo tegezo gusohoka yo ndashaka kwibaza ati twarakubonye ngenda muri Kenya n'uragarutse nizahe nguvuzo kwitegana shasha nyine nguvu shasha nizi nyine kuba nagiye hariya turoma nkaba nagaruse muzi je nkora iki ntimuzi ko ndi musuma araba amara y'indege nakuye bisigura yuko none ibintu biriko biragenda neza cyane ku buryo umviriza yo mana reka ndeke kuvuga byose Alvin biravugwa ko wari wavuye ngaho werekeza mu gihugu ca Kenya atari kumvuze ko icongereza gusa hari abigeme babiri bashoboye gutera inda turavuga uwo mu Kamenge no mu Buterere ivyo byo bivuga kwiki wowe na Alvin mbega ho uzogaruse uzokwemera kuja kuraba abana tuzobona murazi rero ni cyari mo ndababwira ari izindi nkuru muteza kuza muravuga mufise amapreve urabona nk'ubaya yaba mfise umugore waba wanteranyije jewe mbashaka bijya bintu amazina babazi ikintu kimwe mose muri abantu bakuze notera umuntu inda mwebwe nigere nzi mu busutwa bwanyu nujya mujama ujya nimbari nu capitale de la capitale niyo bayamaze kujya mu Buterere kurondera umukobwa tuvugisha ukuri niyo yamaze kujya mu Kamenge kurondera umukobwa nanje naravuze ati jewe nkamuganwa Kenya ntigerezwa kuzobanza nkandira nkibariza nyenevyo oya ahubwo icyo wari gukora wari kugenda kwazo karondera umukobwa amukavuga ati umukobwa yitwa kanaka aba muri quartier kanaka waramuteye inda narageze nuzenya namwegereye aransigurira byose ariko grand frère ngaho uri ko ashaka kumusesera agafukwera sivyo none aho cyaga n'icyara amazi imisi ndiko ndadaraga cyangwa icyara nifite muri no misi kiciye kinyanka sivyo none Alvin mu misi heze era umva fata abakobwa makoresha ibiganiro tubabone ko erega hari igihe umuntu usanga wateye n'inda mu ndoto cyangwa umuntu yaguteye inda mu ndoto sivyo none ukahita uvyuka avuga ati kanaka yanteye inda ariko braza genda mu facing none mu muzani ko ndabisiko mukunda urusaku mari kwa mwamuzanye yabahari Alvin Smith mu misi heze wavuze ko tutazi akazi warasanzwe uri kurakora muri Kenya ugashobora kuburonka amara y'indege kandi ashobora kugarukana mu misi heze twabonye wakira Shadibu nk'umu driver wiwe sinamwakiye nk'umu driver namwakiye nk'umu content creator wi Burundi ujya ni mu influenceuse wi mu Rwanda yaranko taxarambi Alvin uri maze kuva kuri muri Kenya ndaje ndavuga ati yo ingonda gutora nuze agenda aje gutora ni jewe navuze ati ndaje gutora siwe yansabye yarari mu misi yahebaye n'umukunzi we bashobora kuvuga ati Alvin agomba hoza umuntu mu gihe tuzi uko yari umukunzi wiwe antuka nuze byaramenyekanye ko atari umukunzi wiwe yuko bari bavuganye kugira ngo ashobore kumuvumisha kwa kumuhamura amahera hama akakuvumisha ivyo bibaho yes ariko inkuru twadufite nuko bari bahebanye niyo nkuru kwa tu okay nimba bari bahebanye none ako se maze ese kumumaze kumara ko je ndindaya uba mumbanye n'umukobwa egal uko tubonye Shadibu tukabona huye na Alvin Smith numuri ubugiye kwa abo bantu babiri bonyene barakwiye kugira ngo ashobore kuza ibintu bidasanzwe hagati Alvin na Shadibu nta na kimwe c'est juste yuko twese dukora ibintu bimwe sivyo ni mu influenceuse je ndi mu influencer ndi mu artiste kandi twahuriye mu mahanga na cyane urumva twahuriye mu mahanga ifo ko tujya hamwe sivyo yes ibikorwa bishasha tujye kubona muri uno mwaka wa 2025 ni bihe ni byinshi cyane musize muri byatashahoda ni byinshi yego ikibazo cy'amatsiko nari mfise wowe wavuze ko wagiye muri Kenya icongereza n'amastrategy mugabo turazi ko Kidumu asanzwe aba muri Kenya ariko ari umurundi nawe twitege ko nk'umuririmbyi azohora akorera muri bino bihugu bibiri cyangwa uzose mu bumenyi je ndibaza yuko reka tuje kurondera amafaranga sivye duteze imbere igihugu cyacu amashiringi dayaza nino tuyakoresha ino pour le moment reka kwaza maze ndondere hariya ibi byo kugaruka ino reka zose ndaza gukora
nza nyene tu comprends mugabo sha reka kwaza maze nige ndacafite byinshi cyane byo kwiga mu gihugu ca Kenya twitege ko nihagira kusubirayo ushobora kuzogenda utwaye umusanzo muri kumwe atashaho kugira nawe kumbure kubwomenye waronse nawe waburonke canke ibikoresho kozeri hari uzozo tashaho araciga université urumva arafise akazi kiwe ngaha kandi tashaho we ni masse yanje iri ngaha mu Burundi twese ndishobora kugenda ategezo kuguma ngaha acungira akarere hamajewe nja gushakisha ariko nshobora kumutwara agakora mugategezo kugaruka ngaha akarahura ubumenyi mpama wakagaruka Alvin bisiguye yuko Alvin atazosura kubarizwa ngaha mu Burundi hari kugenda ahandi ni hehe none no mvuga kubayo kuba ngaha kugenda hari hamukaza nje ngaha kumara une semaine demi none ngasi kuba ngaha hamucu subira kandi ugende ncankogota utazanye umuduga ntiza kusiga hariya sishobora kuzana muri make tumenye yuko Alvin yagiye kwinstara hariya azozana nariyensa ibaze ko naguze n'ibintu byo munzu naraguze n'amapono none naterinda umwana azovuga abapo yose ahari amakuru yuko muva ngaha mu Burundi ivyo warutunze mu nzu n'inzu wabi narabigurishije none si ivyo wanje maze ninde yabiguze narari ibintu byose ikintu nariye n'umuduga gusa umva ibintu byose narabigurishije uno musushikira shikira muri maison de passage cyanye uminda ariko Alvin abatoga ugenda uratugira kugiye kwiga mu Rwanda uravayo urabona strategy nawe uri muri Kenya after Kenya nawe ducuja kwiga none ni Imana ibizi je Imana aho indivuza ati peti kogota mbangiye Alvin ngo kuvaho visa iburi yo kuja muri Canada ntiwacu uhindura imigambi yo kuja muri Kenya bishobora kuba ari ivyo ariko none nimba nahindura imigambi yo kuja muri Kenya grand frère nkabangiye muri Kenya nkabangaruka nsa neza arambaye neza none si uva yuko ameze neza ga grand frère ariko cyo kimwe no muri Canada bura yuko gutandukana kwawe na Nirna hariho imvune byakugizeko yego imvune gute amaguru yarasuye kuvunika cyane oya kuba warufite umugambi wo kuja muri Canada ama mugabo mu nyuma ninde akubiye ko nafise umugambi wo kuja muri Canada Alvin amazi yekini Alvin bivuga yuko anytime bashobora kubona wagiye muri Canada ariko mu nyuma tubona wagiye muri Kenya ariko grand frère no muri Kenya sinavuga yuko zocomoka sinacomose none si mubizi gute hariho hose Imana izohana abarundi sasa rero umviriza problème dufise ni asante sana mzee ariko Alvin tashaho damaze igihe indirimbo tutariko turabona indirimbo yimaze ukwezi grand frère ahubwo we n'umukurikirana ni ari wenyene amaze neza kumwe n'undi mukobwa sindikona mwikize oya indirimbo yawe nyene kweki asohoye indirimbo yawe nyene afite indirimbo zawe nyene yaramaze kuzisohora murabizi ko tashaho dazi kuririmba sivyo noneho turi muri business turi gushakisha amafaranga grand frère ivyo nuze tashaho darazi kuririmba mwese murabizi arafite indirimbo zawe nyene sivyo reka rero turondera amafaranga ni nko kumbaza jewe ngo Alvin ngo zo kuri indirimbo yawe nyene ryaye umviza murabizi murazi indirimbo za jewe nyene ushaka kuzumva cha kuri YouTube uronde Alvin Smith indirimbo ziwe zawe nyene zirahari nimba ndikuragereza gukora amakolabo jewe mfata inguvu yundi nkashiramo niyanje none nkakora ikintu gikomeye objectif ni gukora kugaciza sivyo kandi wallahi sindaryama 24 yes turagushimira gose akabazo kanyuma abanyamitahe bariko baragukurikirana babanze kubona ko washitse mu Burundi abaorganisateur b'ama concert mu ma club atandukanye ubu unyuri available mu Burundi umuntu wese ashobora kukurondera ari deal mugomba gukora mu kadiringa fresh asante sana nico kibazo cyanyuma nifuza kubaza asha wallahi ni ryambere umujya matabagije urusaku ariko abanyamitahe bari kukumenya ikiringo uzomaranga navuze ni semaine demi Alvin ijambo ryo kwakunzi bawe bo abakuzi banje murazi ko ndabakunda cyane même si mwagiye muravuga ngo je ndacuruza ubuyi ariko mumenye ko nyabuyi akushatsa Facebook mu Burundi ngo acuruza ubuyi ngo namubonye hello urumva ngo namubonye ngo muri ville ngo muri tawo ngo yatigisi ngo izuba ryamukubise ngo kuma bisi grand frère fise umuduga wanje muri Kenya eske gute je wombona muri ville fise umuduga kwira mukamona n'amaguru muri ville Alvin merci beaucoup je bintu byarambabaje naragize ikinda bivuga kubera ari abantu mengo nibakoresha ubwenge mu kuvuga sivyo ariko ni bon mukomeze noneho nico kintu cyabye kuko urizi umuntu aguma avugwa buri munsi nuko abafise impact nini ya cyane muri industry voilà merci asante sana murakoze cyane guys